Facebook yawe nawe ushobora kuyikoresha ikuvyarira umusaruro, ikwinjiriza amafaranga, birashoboka. Raba, iyi ni imwe mu video yanje iriko irinjiza amafaranga kuri Facebook. Aka kantu ndaberetse si benshi bokabereka mu basanzwe babikora nk'umwuga, bikabavyarira amafaranga iruhande y'akazi basanzwe bakora. Ushobora gushirako video mu gitondo ugiye ku kazi, canke ku mugoroba uvuye mu kazi usanzwe ukora, maze iyo video ikakuvyarira amafaranga, ikakongerera umusaruro kuri wa musaruro winjiza muri ka kazi nyene gasanzwe usanzwe uriko urakora, kuko nta musi uhera utagiye kuri Facebook. Niki vyerekana no uriko uraraba ino video ukoresheje Facebook. Hari ibintu rero bine usabwa gukora kugira ngo nanje mbone ko ubikoze nshobora kukwigisha kuva kuri A gusha kuri Z, aho wowe uri hose, mpaka nawe Facebook yawe itangwe kukwinjiriza amafaranga. Ivyo bintu bine usabwa gukora ni ibi bikurikira. Ubwa mbere, raba ko wakurikiye runo rubuga, no kuvuga ko uraba ko wafyonze kuri suivre. Nimba warabikoze wewe uza gusanga handitse ko suivi, wewe uca wihorera, uzoba warahejeje. Wewe utarabikora uza gusanga handitse ko suivre, wasanga handitse ko suivre, wewe uzoba utarabikora, uca ugafyondako ako kajambo. Nibiri mu Congereza uza gusanga handitse ko follow, uza guca ufyondako kugira ngo ikwandike haze kuba handitse following. Ubwa kabiri, vyandike muri commentaire umbwira uti ndabikeneye. Ubwa gatatu, sangiza iyi nkuru abandi bagenzi bawe. Hashobora kuba hariho abantu bafite impano, kandi namubona hari abantu banyandikira bavuga ko bakeneye nabo ko Facebook yabo ibinjiriza amafaranga. Ushobora kuba ufite umugenzi afite impano yo gutera inkuru, gutwenza, kuvuga utuntu n'utundi, afise n'impano mbere yo gukora no tu video, afise n'impano yo kuganiriza abantu, ibi nyene bisanzwe mu buzima busanzwe iruhande y'akazi asanzwe akora, ashobora kwibyaza umusaruro. None nutamusangiza iyi nkuru, numva ko uzomugiriye nabi. Sangiza abandi bagenzi bashoboka babaho hafi kuri Facebook, mu magroupe WhatsApp n'ahandi hashoboka. Icya kane, shirako like iyi video, shirako like. Ndiko ndakora liste y'abariko barakora ibi bintu bine bipfuza ko Facebook yabo ibavyarira amafaranga, nkuko mwayibonye hano kuri kano gafoto. Iyi ni video imwe mu video yanje. Ibintu bine muzungukira kuri runo rubuga rwanje. Icambere, Facebook yawe nzokwigisha kuva ku ntango gushika kwiherezo, mpaka bakwandikiye ko nawe wemerewe kwinjiza amafaranga. Icya kabiri, uzohungukira inkuru. Burya iyo ubuze inkuru ubuze byose. Ubu isi tugezemo igizwe n'amakuru. Iyo ubuze amakuru rero ubuze ibintu byinshi. So muzohamenyera amakuru agiye atandukanye avugwa mu tuntu n'utundi tugiye dutandukanye, haba mu gihugu haba ku isi, ibigiye bitandukanye. Na cyane cyane twisunga ikoranabuhanga, twisunga isi ibyo igezemo, iterambere rigiye ritandukanye rigiye ridushwaramwo muri kino kinjana turimwo, muri iyi si tugezemwo. Icya gatatu muzungukira hano, muzohungukira ibijanye n'amafaranga adafadika, ingene akoreshwa, ingene woyatunga, ivyo usabwa kugira ngo uyakoreshe, ubuhinga, ama application akenewe, ingene akora, ingene ashirwa muri telefone, ingene uyakorera verification. Ivyo byose muzovyungukira hano, ibijanye n'amafaranga adafadika, crypto money cyangwa cryptocurrency. Ayo makuru muzogenda muyaronkera hano, uhereye kuva kuri Pi network n'izindi crypto money zigiye zitandukanye. Ivyo byose muzovyungukira kuri runo rubuga. Rero aho uri hose, ushobora kuba uri mu Burundi, birashoboka, nabemere kubafasha kamwe ku kandi, ntibababwire ngo ntibikunda, barababesha. Birashoboka haba uri mu Burundi, abari hanze y'igihugu, mwese birashoboka. Ico usabwa gusa no gukora ivyo bintu bine. Ushobora kuba uri muri Zambia, uri muri South Africa, uri muri Mozambique, Malawi, Tanzania, Congo, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, abari muri Amerika, Canada, Ubufaransa, Ethiopie, Maroc, Allemagne, Suisse, Swede, Belgique, mwese aho uri hose, abari muri Dubai, aho uri hose birashoboka. Wewe ico usabwa gukora ivyo bintu bine, nanje ntangure ndabigishe, naba ko wabikoze.